Musaza muraja bise confiance nyinshi. Uriyo n'umumenyereza wa kipe ya Real Barcelona kirisha defenseur batatu nakurahiye wa mugabo burya ikarashika ibizi mubona mwirimo abakinya za gukoresha harimo abitwa ba Yohan Garcia nabonye arimo nabonyemo kandi witwa Giro Olivier Kunde abonyemo nabandi bakinyi benshi batandukanye kwa Real Madrid we yamaze kubapanga mu kibuga bigaragaza ko yamaze kwitegura ubundi kwa Real Madrid yamaze kwitegura hakiri kare kwa Real Madrid biraboneka ko rebo bakiriye urukino bone bo batanguye kwinjira mu kibuga bariko barakuramwo utudondori barakoresha utukiyeri yakoresha utukiyeri nizere ko abantu bariko baranywa ubundi ko mutangwa bimeze basaba ico banywa kandi birihira facture baze kuyiriha hanyuma rero urabona nako ndakubwira nti ndavye ku ruhande ku mpande zose Real Madrid ni Yves Fabrice yahisemwo gukoresha formation abane batatu iriyo formation uretse Alonso uriya mwesipro yari karavyonona iriyo formation Real Madrid ariko uyu Nitsafi namuhiye Nitsafi aba defenseur batatu usanga afise akantu yibikiye aba defenseur batatu mu mutima wa defense kwa FC Barcelona twabiheruka ryari uno mwesipro namaze kumubona muze kuturabira rero ariko ashaka kuba yabikiye shobora kuba yabetinze ande fisa amatsiko wa mugabo urabona barabatondekesha abakinyi yarindiriye ndabe kabisa uru rukino kwa equipe ya Real Madrid mwizamu yatangujemo witwa Thibaut Courtois yambaye nimero mugongo umutima wa defense ni Antonio Rudiger yambaye nimero 22 ari kumwe kandi na Eder Militao yambaye nimero 3 mugongo kuri kabiri nyibisanzwe turasanga uwitwa umusaza nimero 2 Kizigenza Daniel Carvajal kuri nimero 3 hari umusore w'umufaransa witwa Yamwizeye Ferland Mendy yamuzanye Ferland Mendy yatanguye mu kibuga yamwizeye kabisa uze kuba mu ndabire yazanye Ferland Mendy kuri 3 hagati mu kibuga nk'ibisanzwe ni nimero 6 n'umusore w'umufaransa Eduardo Camavinga bari kakina umukinyi w'umukase ku rundi ruhande umukinyi nimero 8 yasize uwitwa Federico Valverde ani hagati mu kibuga Mr. Mashuti kabisa uyu mucamu Jude Bellingham arabayoboye nka playmaker abasatirizi bimeze gute abasatirizi rero yatanguje nimero 7 bamwita Vinicius nimero 9 ni Kylian Mbappe ariko kandi yatanguje na Pavard Rodrigo Goes abona 11 bagiye batangura ku ruhande rwa FC kwa Real de Madrid ku ruhande rwa Christopher Changise ari ku ruhande rwa Barcelona baramubona yambaye umwambaro mwiza wa FC Barcelona akabatanguje aba defenseur batatu ariko mwiza mo birumvikana ni Yohan Garcia mu mutima wa defenseur hariyo uwo bita Pau Cubarsí bari kumwe na Jules Koundé bari kumwe kandi na Alejandro Balde yambaye nimero 3 hagati mu kibuga hariyo Frenkie de Jong nka capitaine hariyo Eric Garcia hariyo Fermin Lopez hariyo kandi na Pedri González Maestro kuri ataki hariyo Lewandowski hariyo Lamine Yamal hariyo kandi umusore umunya Rafael Diaz Bero canke Rafinha canke Papagayer abane bo batanguye ku ruhande rwa FC Barcelona ubwo ntibaripanga neza James amakenga kuri Barcelona bisoje Real Madrid bamaze kwipanga neza cyane tayari kabisa aripanze pronostic zawe se uzibona gute muvandimwe muri match dupariye je nawe muri rusange je ndavye uko umusore wa Real Madrid aje nawe yaje imbere go nivyo niwe yakiriye urukino mugabo urabona ko iriya inexperience afise shobora kubetinga avuga ko ibice nka 70% no match arayitsinda ibice 70% match ya Madrid nubwo nabo yatanguje ibintu bya formation takigenda ibere kuri Barcelona kobe ufite ikizere mu izamu no we nabonye wagiye ku muntu yatanguje urukino musaza ni mukenyero wa mwiza cyane bane filime za Jackie Chan aho umuntu yigishije karatu yundi bamubigura zaba zirimo ama montage menshi nuko rero arbitre wamubonye rero wamubonye umukobwa mwiza cyane arbitre umukobwa mwiza cyane arbitre b'abakobwa neza cyane kabisa ndabakunda tunabibutsa ko uru n'urukino rufise amategeko kandi rufise n'amakosa urakora ikosa bagakubita ikarata y'umuhondo ikarata z'imihondo zibiri uvuye mu kibuga mu gihe iyo hageze gutera ku fura benshi bariko baribaza ati eske ko tubona y'utudondori biraza kuba bimeze gute ku mpande murabona abakinyi bahagaze bagira kuri 5 haba kwa equipe ya FC Barcelona ndetse no kuri equipe ya Real Madrid abandi abakinyi baza kugerageza kwifashishwa mu gihe hagiye gutegwa imipira y'imiterekano cyangwa mu gihe hagiye gutegwa icitwa corner kick
formation rero urayibona hariya abadefanseri batatu hariya mbona bahagaze nabi wa mugabo witwa Pogba arabayoboye yawe kazi kawe je nibere kuri FC Barcelona witwa Amuvani Mutamara amaza kwa Real Madrid ariko nanje bisubwa kwa umusore w'umufaransa na 23 aki urazi ko umukino je ntawushobora uyu aya biragusaba kuguma wuna aho warigeze kugwara genu biraguhanga kabisa. Arbitre yagiye kubatanguza urukino neza cyane tuvuga ati here we go kwa FC Barcelona biri kumutekurukana setting umunyezamu arbitre se arabigenza gute aravuza sifra arayifise urukino mu mwanya rugira rutangure tayari urukino ubona ko gwatangura ndabona bagerageza na umusore wa equipe ya FC Barcelona agerageza kwegera imbere aduza uwitwa Lamine Yamal hagati mu kibuga ndabona Pedri umusore agerageza kuduga no tension wapi kabisa wapi ku metero 50 kwa Real Madrid fadi mwetu wa Christophe kabisa ujiri gitsinda neza ari abarte ya corner ubona ko yataragerageza kurondera uburyo ashobora guca mu ryamye witwa Thibaut Courtois ariko yego turabe umusore wa Real Madrid hagati mu kibuga agerageza arondeza witwa tegeshi witwa Jude Bellingham hagati mu kibuga reka turindire turabe umupira uri kwerekeza kwa equipe ya FC Barcelona araburya ashobora kuzana witwa Gilles Olivier Koundé katurindire turabe tugana ku ruhande umusore wa equipe ya FC Barcelona ubona ko bariko baragerageza kumukenyura kabisa ambuyamba urabona ko match irikikinirwa hagati mu kibuga kabisa ni passe za hapa na pale passe za ice cream umupira urarenza hanze umusore wa Real Madrid katurindire turabe umusore umupira no gusubizwa mu kibuga na Real Madrid bamwita Yves ni wagiye gusubiza umupira mu kibuga ako ni boss w'urukino burya boss ntabwo babavuga mu izina uyabavyumva cyane hagati mu kibuga ni umupira uri kurakinirwa umupira uri muri zone mediane habari y'abasore nka ba Pedri habari y'abasore nka ba Jude Bellingham habari y'abasore nka ba Frenkie de Jong hagati mu kibuga habari yo panga abakinyi neza cyane kabisa atakibazo amaye igitsindo kiraza kuboneka kweli igitsindo afite umugardi shuti rimeze neza yuwane gardi hariko y'umupira shuti rimeze neza cyane no musaza wo kwa Real Madrid yarabonye igitsinda ariko munyezamu Yohan Garcia akora akazi ngaha abadushimiye abantu bariko barakurikirana runo rukino rero n'urukino ku bufatanya bikorwa bwa Visite Burundi Adidas Coca-Cola tukaba turi kumwe na Amazon ako kandi tukaba turi kumwe n'abajournaliste benshi bagiye batandukanye hano bariko barakurikirana runo rukino dushimire aba partenaire One Expert abantu bagomba kuba bapariye muvandi je twapariye nawe kwa Betis umugariti ariko arakomeye akuremo igitsinda wa mugabo we ese nadegaja ni nk'aba defenseur ba kera hari wacu ari mu defenseur twabura hasha mane yaradegaja karenze ubundi muzamu wa yadegaje baro mu kayirondera imisi ibiri umupira ari gusigwa ku metero 5 metero 20 umupira ugeza hagati reka twendere turabe yego gerageza gukenyura reka turabe gerageza kwigana kwa Barcelona no kwa Real Madrid ariko tipogwa no mubeshi usohoye hansaho umupira urarenze hanze mu kibuga rero na FC Barcelona umupira urarenze Jules Koundé rero akabagiye gusubiza umupira mu kibuga neza cyane kabisa dushimira FedEx mufatanya bikorwa mwiza cyane kubisomwa amafaranga muri rino rikano tunashimire n'ikinyobwa Primus ona ko bariko bagenda bakinisha udondori iri mu bwoko bwa Primus wawe akubise parade wa mugabo vya bintu vyakomeye ariko no mwesiko ntazi kutegaca n'amaguru umupira utegaca akawushira muri birazimbutse iyi match yashobora guhera ubusa ku busa match yashobora kuba nire kabisa
subiza mu kibuga koresheje witwa musore yambaye nimero 23 twa Giro Olivier Kunde musore wa Real Madrid hano agerageza gukenyura kinisha witwa Eder Militao hagati mu kibuga kwa Barcelona gerageza kuraba mugenzi uburyo ashobora kumurondera mu gitsindo wapi kabisa ngaha iri nikosa wanashima nikosa rigiye guhanwa n'umusore wa Real Madrid. Bega nyibutsa bavuze ngo umuntu aronka ikarata itukura ryari umuntu ari kuri bench nibaza ko ari Blaise Paul ndabona amavi warashakome gupfunya byoshoboka kabisa abira gusaba ko buri soupe aya ikosa kandi ikosa rigiye guhanwa karonka rouge ikosa rigiye guhanwa n'uno musore kwa Real Madrid twa Yves Fabrice Yves Fabrice ako nakubwiye ati kuvuga boss mu izina uramenye ibyo biranwa n'amategeko zo turavuga ati boss ariko arakina na Christophe boss ya golazo le Bati Lewandowski nimero 9 amugonga abonye igitsindo nimero 9 Robert Lewandowski abonye igitsindo akuma arbitre bimeze gute ko marari nka bamwe bo muri Espagne abaye offside turabikosa turabikintu gishobora kuba cabaye aba ba arbitre niho ntuza biyamiriza abandi baba arbitre bo muri La Liga ako byanse bikunze ndakujya wewe ani papare prochette igitsindo bacanka hariya igitsindo bacashe nako nta kibazo n'ubundi witwa Robert Lewandowski yarakibonye ariko barachance kabisa hagati mu kibuga gake gerageza gusetinga rondeza witwa Eduardo Camavinga nimero 6 umupira arawusoye Camavinga Camavinga arawusoye kwa FC Barcelona ndabona agiye gusubiza mu kibuga ninde agiye gusubiza umupira mu kibuga kwa Barcelona gerageza kurondera satira muri Mukombone gerageza kurondeza asatira muri Mukombone umusore wa gitsindo hariya gitsindo kimeze neza nakubwira ati iyo Gilles Olivier Kunde nimero 23 atsinze igitsindo Gilles Olivier Kunde nimero 23 wa Barcelona kabasinze igitsindo ca mbere kuri FC Barcelona ubwo ati equipe ya FC Barcelona muri dondori ni nziza muri Espagne ni nziza none munsi ndigaragaza none munsi muza kuba mumbwira igitsindo rero ca mbere cy'uwitwa Gilles Olivier Kunde muri Dondori Foot kabisa arahereza gati mu kibuga umusore wa Boss mwenyewe mu kibuga Boss mwenyewe kabisa Boss nibagiye gukina kagerageza kurondeza hirya setting witwa tubwira abantu rero ko uyu mupira uri live uyu mupira ku bantu batashoboye gushika hano muri Morena Bar muri kuraca ikibiraho ko barakurikirana ikibiraho Dondori Foot official ku rubuga rwa Facebook ndetse no ku rubuga rwa YouTube genda dushimira neza yuko ari gitsindo kimwe ku busa cy'umuvandimwe witwa Christophe cyatsinzwe na Olivier Kunde ku ruhande rwa FC Barcelona ka turindire turabagerageza gusatira cya kabiri golazo cya kabiri golazo nibivuga nimero 10 n'iyamare ikipe n'ubundi aba defense mbonye Rudiger nimero 9 Robert Lewandowski yamaze kurangira Lewandowski tega mu gitsindo cya kabiri ekipe ya Real Madrid iraba hejuru n'umufuka w'ishati Robert Lewandowski atereka mu gitsindo cya kabiri muri Dondori Foot Barcelona 2 muri Dondori Foot Real Madrid ubusa Real Madrid ubusa kabisa nakubwiye ni inzu umuntu yigishije umuntu ariko ko nahengamiye kwa mwene byo ndakwica babwira ijya prochette babe barayo nahengamiye kwa boss ndamuhamagaye nahengamiye kwa boss katurindire turabe gerageza kurondeza gati mu kibuga kwa Gombora kise shako namaze kugukubita subira gusinda bibiri ku busa bya FC Barcelona mu gice cya mbere Olivier Kunde niwo bita Lewi tegesha Eduardo Camavinga ni 3 turabe Camavinga arawutangira ashyiramo uwitwa umupira ubona ko nikosa
umupira ukaba harimo amakosa menshi. Urako Barcelona iratsinda ariko igakora n'amakosa ni nziza mu bintu byose. Kagerageza kubaharurira ni kufra imeze ne kufra yego iyi ni ari kalpangamire y'abasore katurindire kwa Real Madrid abaza gushiko yamaye asize ko basore babiri kuri kufra asize ko uwitwa Antonio Rudiger na Daniel Carvajal umwe ni nimero 2 mu mugongo undi nimero 22 ugiye gutera kufra n'umusore wa Barcelona. Ubona ko Rudiger yagize mire umusore wa Barcelona witwa Lamine Yamal tera kamariko ariko byanse kabisa reke Real Madrid hano muri Dondo ikaba ifise umudefenseur mwiza cyane ikaba ifise umuzamu nambare runini ni runini hatangiwe Thibaut Courtois kari kumbesha Thibaut Courtois bazitera iburyo akajya mu bubamfu ariko we umuhungu Fabrice Christophe azumupira Christophe ako ngo kirazira gutsinda boss afise umukenyi kirazira gutsinda boss turamutsinda nyene yose tapitazi none tuributse ko turi kumwe n'abagiye batuma runo rukino rumenyekana mbuyamba turi kumwe n'amasamiriza atandukanye. Yes turi kumwe n'isamiriza PJ Classic FM yagigira uruhara runini kugira ngo runo rukino rumenyekane. Ndera gakura turi kumwe kandi na ITK FM. Yes turi kumwe na Black FM turi kumwe n'isamirizi zagiye zifasha muri runo rukino ndetse turi kumwe kandi n'inzu ihinyanyura imiziki Mirire Makers sanzwe yahagarariwe n'uwitwa Penier mwamubonye. Turi kumwe kandi na Akazuba Entertainment abo bose nabagiye batumana uvuga runo rukino rugera kuri uno munsi namwe muba mwaje mwana byumvise ndetse mwagiye mubibona no kumbuga ngurukana bumenyi. Turi kumwe kandi na Boss Morena turi kumwe n'abantu bakomakomeye turi kumwe n'umuvugizi w'ikibonobono Unaskoki Unaskoki tundamuramutse cyane kabisa ari aba bafite kawunga wa mugabo je ubundi abatajya kawunga sinzi ibintu abarya bona cyane se umupira utawe hanze turabe decision arbitrale atara umupira ugarukanywe hagati mu kibuga bigaragara ko uyu mu arbitre atandukanye bo muri Espagne uyu ni Michael Oliver ni Clement Tirpe Oliver n'umubeshi Tirpe siwe dufise ubu attention Yohani Garcia kumutsinda bisaba ko sinzi yarabonye Yohani Garcia bamuzima kabisa hagati mu kibuga basetinga muri Dondori foot byamaze gukomera ibitsindo bibiri bya Barcelona jire kunde na Lewandowski pira no mundo na FC Barcelona turabe hagati mu kibuga Rondeza witwa Ferland Mendy turaburya ari karasetingamo asizemo nimero ndi wa Barcelona nako wa Real Madrid yitwa Vinicius Junior iriya niko pira kwa bugiye hanze rero kuri kote ya FC Barcelona no gusubiza mu kibuga na boss mwenyewe kona kiki ya mbere wayibonye kona ya mbere kona kiki ya kabiri kona kiki ya kabiri ubona ko ari afisa amakarito tinga aba defenseur ubundi tugeze muri kone kubera ko ari inyuma atamuru numwe bakakinirayo ndiko ndarabukuna Rudiger kina nk'ugwaye kabisa bamuteye inshinge bamuteye inshinge kwa Barcelona akagerageza gushiramo abasore Daniel Carvajal witwa ariko burya abapanza nta gitsinda ubupfurose mwino kone akaturabe boss mwenyewe kwa Real Madrid urabona ngene yatondekesheje abakinyi muvandi boss mwenyewe Rondeza kuna shiramo wapi kabisa umupira witira hejuru umupira gari gutira hejuru kabisa nka za kufra za muvandimwe wa Arsenal wo bita Bukayo Saka ariko bikaba bidakonze rero ntabwo bikunze basubira gusetinga baraba uko bimeze tubibutsa ko tukiri mu gice cya mbere ibitsindo bibiri bya Barcelona FC Barcelona tout est possible bishaka ko boss akosora boss aba yafise akantu yibiki abantu bafite amapfa akomeye boss aba afise akantu yibikiye ngaha urakurangira gutsinze nka bine atsinze ugitangura ahubwo je ndashaka kukubaza ko bagize akabuga gatoya je na bucuti ubona twokina ngaha Chewe na usene ucuti ubona twokina kibuga tocha tucagura tukagira kirekire umupira warugiye hanze ariko arbitre avuga ati niwo gusubizwa mu kibuga na equipe yande ya Barcelona ya Real Madrid ni
uzingabona Arsene Bucuti muri kino kibuga jewe na Arsene Bucuti duhure muri iki kibuga bona twokina oya singubeshe singubeshe ngaho bambutiyaje iteye n'ubwoba nka data oba ambutiyaje imwe none se naho gukina bavandimwe bantuza aba batwebwe oya no mucuti wawe uriya oya maye makire ntayinyimesha muvanda katurabe ikosa katurabe kwa FC Barcelona rongeze cha gatatu wapi umupira ucanze cyane kabisa yarateretse mu tsindo ca gatatu yaramaze urukino hakiri kare urukino rero baba bakwiye kuraba gahunda ingene umuntu atsinze bitatu kwimita baca barangiza baca babiheza bakwiye kugira umuntu agatsinda nka bitatu kuduhusa bagaca barangiza match ntabwo bikunze ubona yuko tere hari ahantu hadatsindagiye hari ukuntu tere ubona hari ahantu hari amapante menshi hari amadeble n'amarambre ariko nga bosi aza kwitwaza ko yatsinzwe kubera iki ipoto hariya mugeza mu gihe gashi yagaze neza katurabe pira kuri sanime umupira kuri sanime partenaire gol gicatsinda ariko ngo nicyusha hariya yakoze ko n'amaboko ya nitushe garzo ubundi cyari gitsindo katurabe rondeza kazi nzuri kabisa ku munyezamu wa Barcelona save nziza kabisa yaratega ishuti rero bita Valverde ariko meze neza cyane burya sibuno atubwe sibuno katurabe awuhera inyuma gati mu kibuga bagerageza gusetinga atambika witwa Jude Bellingham nimero 5 ko bari bega kwa bega Real Madrid ashaka kugombora agerageza ariko Barcelona yibera ibamba Barcelona kabisa yasugerejwe bosi ngashobora kukibona umwanya n'umwanya bosi ashobora kukibona umwanya n'umwanya bosi ashobora kukibona umwanya Real Garcia ni muzima Real Garcia ni muzima kabisa Vinicius rero muri Dondore nabo baramwinye Ballon d'Or Ria Shafuri marumwaka Vinicius yo muri Dondore na Ballon d'Or bamaye Ria Shafuri y'umwaka wose namba baramuro ari Doroga no muri Dondore ifutu Vinicius nayo na Ballon d'Or barayimwimye ariko icyo mbonye cyo iyo wandi gatano wo muri Dondore ifutu ako umuhungu wa Barcelona afite tactique bamugora ari ngena hagarika abakinyi asetinga hari yashira mu twara mini ya Marina Frankie Donge agusubizwa mu kibuga n'amaboko umusore wa equipe ya Real Madrid abafatanya bikorwa rero bariko baratubwira ati tubuze abapartenaire turi kumwe na Visite Burundi turi kumwe na Visite Burundi abantu bagomba kuba banywa Coca-Cola turi kumwe kandi kuya namba agomba kwambara neza ugomba kwambara ibintu vya marque Adidas yego urumva cyane turi kumwe na Amazon turi kumwe na McDonald's turi kumwe n'ishirahamwe ryo kubetinga One Expert ushobora kubetinga runo rukino rwa Dondori futa nyene match kiraba na DStv ukavuga ko match za kurangira ari bibiri vyonyene turi kumwe na Super Sport birusohotse hanze ariko no gusubizwa mu kibuga na Barcelona kuko abakinyi ba Real bakubaganye imikenyero myinshi panga kabisa ari bisaba imikenyero myinshi cyane ake minota 35 ko azana witwa Kavu umuntu yagize iminota myinshi mwabagabo mwe umuntu afukamye kilometero kire tumuhaye karibu ari hano namba yabishobora afukamye naze tumweke umukino mushasha Dondori fu nabo mbwira iminota 5 ufukamye biragoye wa mugabo muri Dondori fu tuvyakomeye ibitsindo bibiri vya Barcelona jire ku busa bwa Real agake ucece setting atambika witwa nde atambika witwa photographe nawe nagomba kwa mavinga wapi bosi sura ko vyamucanze bosi vyamucanze bosi vyamucanze kwa Real Madrid singubeshi bosi vyamucanze bakinyi neza babwiye ati hagarara neza mwa uyu mungu sura wa Barcelona aya mungu ni mubi cyane papa sura wa Barcelona arakenyura pe mungu ni mubi cyane umupira hagati hafi y'umurongo w'ikibuga yakamara maza kufura cyane kabisa
atambika witwa Frenkie de Jong. tactique natanguye kuyibona aracisha ari atanga pass umupira ukacuta direct rabo rindiro aya wabibonye umwanya n'umwe igitsina gishobora kubona iki gitsina cya gatatu hariya ako kurutwa n'umuntu mu bagase neza urushinzwe muzima kabisa yo aporo wewe muri bisumbwa na biruta hagati ya Thibaut Courtois na Real shamwe bisumbwa na biruta bisumbwa na biruta hagati yande ya Real Madrid na Thibaut Courtois ndashizeyo bisumbwa ushizemo bisumba ni yisumba yindi Real isumba Courtois Thibaut Courtois asumba Real sura cyo tuyarire ariko we nawe uratukana je sinanze kutukana mu paese wararagiye je ndanashwana navyigombeye Chena kwa mashemwe bingana ikufa nawe uratukanye ngo agitsindo gishobora kuboneka n'umupira w'umuterekano kufura kwa rinzi turabona ku ruhome hariyo ariko bose wabonye ko atanguye kuruha amavi ushobora kuba ginyama yahagaritse jire ku ndakariya kufura azi gutera kufura bosi azi gutera kufura ariko amapoto bosi azi gutera kufura kabisa kare amapoto turabe umunyezamu hariya wa Barcelone iyi match ni clean sheet namaze kudegaja iyi ni clean sheet wa mugabo hagati mu kibuga hatambika Pedri kwa Real Madrid afise witwa Daniel Carvajal mu Barcelona hatambika uwitwa Lamine Yamal wa gitsindo hariya gitsindo cha Real kabisa ako ya clean sheet atarahera n'umuntu gitsinze uwitwa Daniel Carvajal nimero 2 Carvajal abonye igitsindo cyo kugombora Daniel Carvajal abonye igitsindo abadefenseur igitsindo bibiri by'abadefenseur c'est pas mal Jules Koundé Daniel Carvajal na Robert Lewandowski match iryoshe n'uruganda rwa Dondori Foot tubibona ko witwa Yves Fabrice uyambaye jezi ya Real Madrid niwe mwenye kuvumbura runo rukino nyuma yuko yarukinya kiri umwana kiri muto araza aravuga ati tugomba kubikura mu nzandiko yavuze ati navyigiye ku vyombo uko afise n'igitabo rero sinzi ko ari nka ya sahani bahare yare kwa kasinzi aranabonye ko bafise gusa bafise gahunda yo gukora ibisiniya hakurya bafise gahunda yo gukora restaurant y'ibisiniya restaurant y'ibisiniya kabisa kwa Real de Madrid iratangura vuba cyane ndariko ndababwira ko ari urukino rwavumbuwe n'uno mugabo bosi mwenyonga yambaye jezi ya Real de Madrid nyuma yuko yarukinya kiri umwana kiri muto araza aravuga ko agomba kugumvisha abantu afise n'igitabo yanditse amategeko arenga 23 uburyo yagutereka igitsindo ca gatatu wa mugabo katubanze tugaruke kuri no kuvra ndiri kuri kote ya Barcelona je tubanze tugaruke kuri turabo buryo ashobora kwitera arayikata gake gake akoresheje witwa nimero 24 ni Eric Garcia Eric Garcia ari mu kibuga ndamubonye ubunyene indese Eric Garcia nimero 24 Eric Garcia ari mu kibuga Eric Garcia ari mu kibuga kabisa tambika witwa umunota wa kangahe arbitre kwa Real de Madrid nk'ubuse kuri VAR nk'ubu habaye impaka VAR irahari kuri ya Dondori VAR ntayo varinga ako iminota ni bari arbitre ko ndabanga muri VAR kumbe muri pariki y'amabisi haturabe hagati mu kibuga no baracigana sore boss mwenye wagerageza gusettinga abasore biwe atambitse uwitwa Antonio Rudiger atambitse kandi Daniel Carvajal amugiye kwa FC Barcelona atambitse abasore batatu harimo Lamine Yamal harimo Pedri harimo Frenkie de Jong yego kwa boss settinga Antonio Rudiger sore nimero 22 buryo bariko bagerageza barondera buryo bateramo amapase mato harimo imikenyero myinshi mbuyamba imikenyero myinshi cyane ko mbona bari muri twatwegerane gahunda ya twegerane no hano harimo imikenyero myinshi kabisa gitsindo hariya kibuze gitsindo byansa rero Juan Garcia Juan Garcia neza gatabi sha yibere kuri bench ngo itabi Juan Garcia amaze gukora nka saves 6 ebana Juan Garcia mupira hanze pira ugiye hanze no gusubizwa mu kibuga nande na Real de Madrid Vani magenda panga ibintu hari inyuma wabonye kamera yo muri Dondori Foot bikoresho birahari bikoresho irinde shiramwe rifise kamera nk'iyi ni FIFA yonyene bikoresho birahari kabisa katurabe kwa Real de Madrid
arenganya umupira hagati mu kibuga wa Barcelona, ashobora kora burya ashobora kumwiga ko ndabona atambitse uwitwa Frenkie de Jong abagiye kuzibira umupira. Frankie umupira arawusohora bosi ko bosi vyamucanze kabisa. Bosi sinkubeshe ndakugombora n'ivyanka nta kibazo na kimwe, sinemera ko duhomba amafaranga na betinze hariya ntara place miba kuri bano bagabo. twiterere kufrasha tera kufra naho ari muzama kome twiterere kufra. umupira usohotse hanze niwa usohoye, umupira usohoye na Real Madrid ndangana witwa Antonio Rudiger niwe wasohoye umupira. umupira rero gusubizwa isi kufra. Oya isi kufra, umupira ugiye ni touche touche giye guhanwa n'umusore wa FC Barcelona. Hagati mu kibuga katurabe umupira uri ko hafi ku murongo, atambika uwitwa nimero 3 wa Barcelona bamwitwa Keita Balde. Barcelona na Real Madrid agerageza gukinisha abasore bo hagati mu kibuga, katurabe ngashobora kuronka igitsindo kwa Barcelona cya gatatu. Igitsindo kibuze gato, igitsindo kibuze gato kigonze hafi y'ipoto cyitwa Petit Filet, hafi file kabisa. Umupira urengejwe n'umusore wa Barcelona, umupira urengejwe na Real Madrid, umupira urengejwe n'uwitwa Keita Balde nimero 3 niwe warengeje umupira. Bradambu yamba ndabona ko ibintu vyamaze gukomera muri Morena City Bar. Aki ibintu nanje mbona byankomeranye kabisa, ibintu vyakomeye kabisa. Isoko mbona bagomba kungombora byanze bikunze. Gahunda ya Dondori Foot yabaye gahunda ya Dondori Foot. Dondori Foot turi kuri live ya Dondori Foot official. Ubwo abantu bari hano bafise amamega na telefone nini ya bagende bagire subscribe. Badusange kwa YouTube rukino baze barasubiremo nyuma. Ni Dondori official, match irikiraca kikibiriraho. Yes, match irikiraca chako ikibiriraho ni nago rubuga ku rubuga rwacu rwa Facebook Dondori official, genda chako update nyinshi zigiye zitandukanye. N'amasana mukumbure niho muza kuyarondera, niho muza kuyatora ku rubuga rwa Facebook. Yego, tukayibutsa kandi ko turi mu kibanza cyitwa Morena City Bar. Tunaramutsa boss ndetse tunamushimira keza, tumubwira ko hari abariyo mucoma mu gukata tumubwira ko tumwishimiye cyane, service za muri ni nziza cyane. Gitsina cya kabiri hariya akubwiye ati barangomba, gitsina cya kabiri cinjijwe kwitwa igice ca mbere neza na neza cyo muri Espagne. Vinaragomboye gitsina cya kabiri Vinicius bo n'ibitsindo bibiri ku bindi. Nakubwiye ko boss bibiri nabyumva. Iyo match Rafinha ntabwo ahubwo nyine Rafinha ari hehe? Rafinha n'umubeshi wo muri Dondori, umubeshi Rafinha wo muri Dondori abameze nabi. Nayandi ubu ni bibiri ubu tuvugana n'ibitsindo bibiri ku bindi, ko mbona boss ambirinduye kabisa. Ibitsindo byatsinzwe kwa equipe ya Real Madrid witwa Vinicius Junior witwa Ferland Mendy. Mugiye kwa Real Barcelona ni cyatsinzwe n'uwo bita Gilles Olivier Kunde ndetse na Robert Lewandowski. Kakanya n'ibitsindo bibiri ku bindi, umupira wirengereje umusore wa Barcelona. Igice ca mbere kikaba kirangiye, nakubwira ati igice ca mbere kirisimirere n'ibyabaye hariya hakurya. Ibitsindo bibiri ku bindi kandi akigomboye hafi defenseur baba bahagaze nabi kabisa. Ubwo rero nako ndakubwira nti turi muri Morena, abantu bakomeze bajya inyama zaho hariya mucomo hariya muri Morena arakata ntabwo ikata intoki muvandi morisi bikwiye. Service nziza ku binyobwa, ndetse n'umuntu wa munini ubwo urayikatamwe ku binyobwa bikanye neza, n'ibishushe birahari. Mu gikoni baba bameze neza, batanga service zimeze sawa. Twayibutsa kandi ko tuba turi kumwe n'abamenyesha makuru batandukanye. Ndabona bakomeje kuza wamubonye umuvandimwe Douglas Mishemishe mwenyewe, tukaba turi kumwe na photographe w'ikinyagihumbi. Uriya ni umuphotographe ngo atangwe ngaha mu gihugu, uriya nta wundi oya bazomusubirira bazoza, ariko niwe yatanguye. Niwe yatanguye turi kumwe nakubwira nti iyi tere turi kumwe na Arsene Bucuti iyo dukwira tupime turabe tubasabire match. Oya nese turapime na musemaji wa Afrika. Reka twumve rero, twumve umuvandimwe Kamikaze. Ego tubashimire cyane, tubashimire cyane abantu muri ko murakurikirana Dondori Foot mu mihingo yose aho muri. Twababwiye ko turi kibiriraho
ku rubuga rwa Akazuba Magazine. Ibintu bimeze neza, tururukibiriraho kuri YouTube hariya bantu mugize iminsi mubibona yuko dufise pare w'iyi evenema Arsene Bucuti, tugiye kukara ibitsindo 2 ku bindi, kumbure ngira ni bimwe byo kwa bigomba bisubire, ariko nkuko bariko barabitubwira hariya Rafinha wo ngaha ntakaze, ngira ntaranakora no ku mupira, ariko Vinicius hariya yakibonye, Dani Carvajal yabonye igitsindo, hariya Jules Kunde nawe yabonye igitsindo. Icyo twagerageje kuraba twabonye ko Yohan Garcia hariya ari wa wundi nyene no ngaha amasave. Dusabe rero Arsene Bucuti nka pare wa evenema ashike hano imbere kugira ngo ashobore kugira icyo ashikirije mwebwe mwese mwitabiriye Dondoli Foot. Nkuko nabibabwiye, ni ku nshuro ya mbere ku isi yose, atari mu Burundi gusa, ku isi yose runo rukino rutanguye kwerekanwa. Daniel ukimwakira Bucuti ashika ngaho imbere, ibaza ko azatubwira byinshi bigiye bitandukanye, kuko kuno mwanya mu federation dufise afise agrema muri ministeri, hari menshi yavutse abona, hari nayo yagize mu ruhara muri amasiporo maze iminsi mona akinwa no mu Burundi, ndetse namwe asanzwe asohokera Burundi. Gira ko muri nk'umwe ari hafi y'abatlete y'abarundi azi amasiporo nk'aya mu gihe abagitangura, ashaka tubwire ngira anaduhe na témoignage ku ma federation amwame yabonye ukuntu agiye aravuka muri Afrika. Ndabaramukije mwese. Ndashaka ndabashimire ko namwashije kwitaba bino birori bidasanzwe, mpereye kuri mwebwe abafana n'abamenyesha amakuru n'abateguye bino birori, cyane cyane wiyumviriye runo rukino rwa Dondo. Twabonye yuko ari urondera n'amasponsoro atari ayo mu Burundi, twizere ko amasponsoro mu Burundi yagiye kuboneka cyane. Nkuko rero mwabibonye, narizewe kuba parrain wa evenement y'uno munsi. Kuri jewe byarampimbaye cyane, nkaba nashaka gusaba mukomera amashi abateguye n'abatanguje runo rukino. Yabivuze, urukino kugira rutere imbere cyangwa amafederation birasaba yuko abamenyesha amakuru babigiramo uruhara. Rero abamenyesha amakuru mugerageze mushikane runo rukino kure, murakunda kwamamaza inkino zazanywe n'abanyamahanga. Rero uru rukino ko ruzanywe no mu Burundi murushigikire, rukwiragira isi, rumenyekane. Naragize ibako ryo guhura n'abatanguje runo rukino, harimo Peniere n'ugiye yatanguje runo rukino. Ndababaza ati rukino wagute, rwo bari nka kikera, ati ego ni kikere yo hasi. Uravye ingene abiyumviriye runo rukino, harimo creativity, si umushinwa yabikoze, no mu Burundi. N'ubu ndabasaba mushobora gukomera amashaba batanguje ino sport. Abantu benshi baravuga ati tugirire marketing ibi n'ibi, mugabo marketing ntishoboka abamenyesha amakuru batagize publicité y'ino sport. Rero tubonereho guhimiriza abamenyesha amakuru n'abarongoye amashirahamwe. Uno munsi abarongoye runo rukino Dondori babihereye i Bujumbura, ariko naho uburyo bugoye muragerageza mu rukwiro basi mu ntara zitanu, kugira na federation novuga ministere canke seno babone yuko bakwiye gushigikira aya ma creativity y'ama sport ashigwaho n'abene gihugu b'abarundi. Rero ku bwanje ndabashimiye ico nzo bashoboye guterera, ndingarabizi canke ba Peniere, sinovugira radio Iteka FM ndongoye, canke ishama ry'abamenyesha amakuru b'inkino sanzwe ndimo nka vice president, canke za Vitaro, canke za Febabu. Ariko mvuze ku gatwe kanje, ico muzoba mukeneye nshoboye je nzogiterera, nico numva je vraiment noshobora, kuko kenshi ibintu ndavyemeye ndabikora. Rero mwarakoze kunyizera, mu Barundi barenga miliyoni 13
ari ivyiyumviro, ari contact nshoboye gufasha, ari mu buryo nshoboye kwisopa, nashoboye gukora utwo dukenya nkaronka, duteze imbere runo rukino rushike kure. Hari ibibanza byinshi cyane, hari intara nyinshi cyane, hariho abajene benshi badafise amikoro yo gukina kikere. Bishobotse muraruzana nk'ahantu hahora abajene nko kuri Centre Jeune Kamenge, habeho politike kwereka abantu ingene rukinwa. N'ayo mayimaje mwafashe ntibiherere kuri YouTube. Ndabona abajournaliste baje, turazi ko mushatse murashaka guteza imbere ibintu, murashaka kuva ngaha mukitahira, nimurabivuga mu biganiro by'inkino, ntaco muzamufashije. Dondori murafise ama article, murafise ama micro, mugerageze murumenyekanishe, na cane cane uwarutanguje. Nagomba ndangize ntekerera impanuro aba batanguje urukino. Inkino nyinshi ziravuka, bene zo bakazikreya, ariko akacaza abagwiza tunga bakazibambura za ndoto zabo, bagasigara baravuga yuko aribo batanguje ibintu. Ibyo nabo bigasanga byarateye imbere cyane, bo bagacavuga ati wowe warutanguje gute kandi atatike y'indege uruhira abagiye muri kongere canke iki. Rero amahera n'ivyo arakenewe, mugabo abantu benshi baratakaza intumbero kubera bahawe ama sponsor. Kwasanga ro sponsor agize ijambo gusumbanye n'imbono, nyene imbono nawe kubera amikoro make akumva umengo ujya mu gwiza tunga niwe azoruranda professionnel. Rero ivyumviro nk'ibi abantu babaza mushoye kubibereka, barashaka kubibaza neza kandi bigashika kure. Rero nizo mpanuro nabatekereye ko twama twabibonye, umuntu akavuga ati nije nagize ibi, naje vyamabishikira. Je nije niyumviriye ku bdero muri volleyball, ndiyumvira ku bdi president muri basket, muga ntaho vyanditse, biriko bishimirwa abandi. Nuko ngira Imana nkaba ndi hafi yavyo. Rero mu mwaka umwe ntituzokumve yuko sponsor kanaka yacizana umuntu atafise ide. Burya ntihambaye amafaranga, hahambaye ivyiyumviro. Murakoze. Yageze tugasore mu kibuga, ikinavuze kirakomeye cyane gose, kuko mu ndwi heze twari kumwe ahantu twari twicaye na bucuti, acabwira umuntu uti wa mugabo we, uribuka ko nakubwiye umunsi umwe ati iyo siporo bazoyikwaka, ndashizemo inguvu, nivyo byavuye biba ko umwana akiri muri vyo. Rero naza kumushamo inguvu kugira ngo runo rukino ruzoguma rugwanya. Abanyesha makuru bagahukira, abanyesha makuru namwe mwakoze kuhashika, namaze kubona Bizos na Mishimishe, mwakoze kuza cyane gose. Hari n'abandi baje nk'aba influencer, Jif RG hagurukana undamutse base bakubona. Umugabo umuhungu avukana Peniel, biravukana Peniel, akora kuri Facebook, Instagram, TikTok n'ahandi cyane gose. Umu influencer no Nyanzarake, nawe baragutwara Nyanzarake hariya nuko no ku mazi mbuyamba. Ijambo rero muse mutangaza urukino ndi rushasha, style gutangaza mu rukino ni nshasha, namwe uko muza kuyemvanta niko n'abazungu bazo barabirako. Nuko rero ijambo nigwanyu, dusubire mu deuxième itatu. Yibutse yuko hakinwa iminota 35 mitambere 10 yo kuruhuka, uburago bakine iminota 35 ya kabiri. Ijambo nigwanyu cyane gose mbuyamba. Asante sana Blaise Pole. Apollo. Igice cya kabiri kigira gitangure, twayibutsa ko byabaye ibitsindo bibiri ku bindi. Kipe twa Real de Madrid ku munota hafi wa nyuma w'igice cya mbere, Vinicius Junior agomba igitsindo binganya bibiri ku bindi. Twese turi kwibaza ngo niyo bari El Clasico per Coupe d'Espagne. Iyi ni El Clasico ya Dondori Foot. Muri Dondori rero ikinwa n'abantu babiri bagafatwa nk'abamenyereza, ariko bagakinisha udupiyo cyangwa ituntu mubona hagati mu kibuga, n'utudondori 11 tumwe akandi 11. Tukabibutsa ko ku bantu muhagaze kure cyane, murabona tuno tuntu duhagaze uku, tudukoreshwa mu gihe hagiye gutegwa corner kick cyangwa mu gihe hagiye gutegwa kufra. Tukabibutsa kandi ko Dondori Foot n'umukino wavumbuwe n'uwitwa Yves Fabrice, afise n'igitabo yagiye yandika amategeko atandukanye agenga runo rukino.
tukanayibutsa kandi ko n'urukino rushigikiwe rwagiye rushigikwa n'amasamirizi atandukanye, harimo isamirizi Black FM, harimo isamirizi PJ Classic FM, harimo isamirizi Nderagakura, harimo inzu ihinyanyura imiziki ya Peniel Mirire Makers, harimo kandi na Akazuba Entertainment, harimo na boss mwenyewe nyene kibanza turimo mwene Morena City, tunamuramutsa cyane ndetse tunamushimira. Harimo ramenyesha makuru batandukanye bakorera ku masamiriza atandukanye, aba mu biganiro vya sport ndetse no mu biganiro by'imyidagaduro. Ndabona hakujya ari haruguru abakorera PJ Classic FM, ndabona ngaha abamenyesha makuru, ndabona n'abakinyi batandukanye abakinira Top Girls Academy, tubashimire cyane abigeme beza cyane ngaha. Ndabona n'abarorezi batandukanye bavuye mu mingi itandukanye, nivyo tubashimire cyane. ariko kandi baje ahejeje guhusha uburyo bukomeye boss kwa Real Madrid, boss yari kufura nziza cyane ariko kaba itewe nabi, ubu umupira ukaba ufiswe kandi na ariko na boss nivyo umupira warugiye kuja hanze, ariko katura umupira hafi ku murongo cyitwa ligne de touche, agerageza gusettinga witwa Thibaut Courtois, umupira arawusohora hanze kwa Barcelona, ugiye gusubizwa mu kibuga n'umusore wa Real Madrid, akagerageza kuzana Pio nimero 5, turayifata nk'uko ari witwa Jude Bellingham no yambara nimero 5 kwa Real de Madrid, atambika kandi mugenzi we nimero 6 Eduardo Camavinga, shirako n'uwitwa Antonio Rudiger, katurabe hagati mu kibuga, umusore wa Real de Madrid gerageza kurondera uburyo ashobora kurondera igitsindo cya gatatu, ariko umupira ukinirwa hagati mu kibuga kwa Barcelona, asizemo Pio ya Robert Lewandowski, kwa Real Madrid atambitse Pio y'umusore nimero 23 n'umusore w'umufaransa Ferland Mendy, gake ubona ko igice cya kabiri mbuyamba cya kabiri kiba gitangwe bose bakaniraniye n'ubusa ku busa, I mean ni 2-2, bitsindo 2-2. abona ko FC Barcelona kuri kote ya Christophe yatangwa atsinda ibitsindo 2 ariko byose barabigombora. Ikarata y'umuhondo ya mbere ihawe umusore ngaho wa Barcelona witwa Christophe, aho ikarata y'umuhondo ya mbere muri no rukino ibonetse mbuyamba ihawe umusore wa FC Barcelona. Nikosa rero giye gutegwa no witwa Yves Fabrice, nikosa dufatari nka kufura mugabiri kure cyane, mugabo urabona ko mu kwikingira umusore wa Barcelona asize ko mire abasore babiri, arimo uwambaye nimero 5 ni Pau Kubarsi, n'uwambaye nimero 4 Lana Talaoyo na Real de Madrid ku bufatanye na Coca-Cola, umufatanya bikorwa wa rino higanwa ku nshuro yabo ya mbere ku isi. Katurabe Mbappe tereka mu wapi, akaba yaragaragaje uburyo bwiza cyane, ariko umuzamu Yohan Garcia ahagaze neza cyane, ntabwo ari gatabi. Ni Yohan Garcia nimero 13 mugongoni, subira gusetinga gendo settinga mu impome, settinga mu mpande, bavuga ati nta mpamvu yo gutakaza runo rukino. Bose n'urukino ubona ko ruryoshe, n'urukino mbuyamba rwatanguye abantu bari kwibaza bati ibi nibiki bariko barasasa ngaha hasi, mugabo ugerageje kurabona ko ari urukino ruryoshe cyane. Abantu benshi batanguye aho twaganire muri mitabo ati shimviro natanguye agerageje uburyo, ariko Yohan Garcia ni Garcia ameze neza, Garcia wo muri Dondori Futu. Katurabe ni Dondori Futu ani igiye gutegwa n'umusaza ngaha mbona yambaye jezi ya Real de Madrid witwa Yves Fabrice, ni mwene kuvumbura runo rukino, ni mwene kwandika igitabo cyago, urumva byose abavyumva gose. Rondeza wapi kabisa, buze gato kona kiki kona, ni corner igiye gutegwa na Yves Fabrice wa Real de Madrid. Birasaba ko azana baba acashiramo ico tokwitwa sport, mbuyamba, uburyo uno mukinyi baca bamushiramo kano kameze nk'umuntu kugira hagarare. Ndabona atambitse uwitwa Pau Kubarsi na mugenzi wo mu Faransa Gilles Olivier Koundé, kamuri nimero 5 kandi nimero 23. Ako yinjije Arojo arasizinda, ariko kwa Real Madrid ari karondeza abakinyi bashobora guteza imitwe bagatsinda kino gitsindo. Hariyo uwitwa David Araba nimero 4, ndabona kandi Antonio Rudiger nimero 22, ndabona Ferland Mendy nimero 23, ndabona na Daniel Carvajal
niba ariko arashyiramo kugira ngo bamufashe gutera imitwe. yuba Kamire hariya kabisa. Mbere yaho gato asizeyo Ni nako kuri kote ya FC Barcelona bateretse ngaha Pau Kubarsi na Jules Olivier Kunde. ugiye gutera corner n'umusore nimero 9 wa Real de Madrid Kylian Mbappe. Katurayo kumbure ashobora kubona iki gitsindo ngaha. Unako agenda bahagarika neza cyane kabisa atakibazo na kimwe. Turabe ngaha ashobora kuboneka igitsinda arateye wapi Yohan Garcia ukuramwo kona kiki yindi. Hakuna ingine tena. Kona kiki yindi Yohan Garcia yakoze ko. Akaba ba arbitre ni nk'ababandi. Kona kiki ya utwa Yohan Garcia yakoze ko. Attention arutera kandi hejuru. Wapi? Pira guterekwa ku santimetero imbere ya Yohan Garcia. Pira guterekwa ku santimetero duke cyane. Tukabibutsa ko ni kibuga gifise santimetero 150 mu bwaguke. Santimetero 150 mu bwaguke cyitwa longueur mu gihe mu buryo nako mu burebure cyitwa longueur mu burebure santimetero 150 mu gihe mu bwaguke turabonayo ariyo santimetero 96 n'ibice bitanu. Cyo gituma mubona ko ari kibuga gito cyane bisaba gukora sport imwe yo mu buryo bukomeye. Ona ko ari umukino ukinwa n'abantu bagifise jenu zikomeye ko guhagarara iminota 70 nako kugumugendagenda iminota 70 yose ntabwo biba byoroshe. N'urukino rero rwitwa Dondori Foot rugizwe n'iminota 70 yose, minota 35 y'igice ca mbere n'iminota 35 y'igice ca kabiri. Tugaruke mu kibuga turabona ko umupira usohowe n'umusore wa FC Barcelone. Sore wa FC Barcelona sohoye umupira kwa Real Madrid. Ndabona mumenyereza yitwa Yves Fabrice agerageza gusetinga abakinyi. Gitsindo ku murongo ngaha bishobora kuyangarira umusore wa Real de Madrid. Katuraba uko bigenda. Mbuyamba n'urukino rutaragaragaramwo penalty, urukino rutaragaragaramwo ikarata itukura, ariko tukayibutsa ko umusore wa Real de Madrid yarose ikarata y'umuhondo imwe. N'urukino rugizwe n'amategeko urose amakarata y'imihondo abiri ni karata itukura nkuko bisanzwe bimeze muri football. Tukayibutsa kandi ko ari urukino rushasha uno musi wa mbere rusizwe ku mugaragaro ruri ku mbuga ngurukana bumenyi ni Dondori Foot Official aba ku rubuga rwa Facebook canke YouTube. Adushimira ariko baradufasha mu buryo bw'amasanamu n'amajwi Engineer Kaze Arba Obe bifashijemo na CEO wa Regimo Music witwa Ding Astel Rugamba. Tubashimire cyane ndetse tunashimire n'ucegera cyutwara ishira ry'abamenyesha makuru mu Burundi twa MC Babalao Arsene Bucuti Rupe. Bashimira Blaise Pole mumenyesha makuru w'isamirizi Buja FM mu kiganiro Evening B Sport. Bashimira kandi bagiye batandukanye ndabona umumenyesha makuru mu kuva mu kiganiro The Star System w'isamirizi Black FM Igor Burundi. Tabona bagiye batandukanye. Tugaruke mu kibuga turabuko bimeze. Ndabona ni cyitwa kufra igiye gutegwa n'umusore wa Real de Madrid boss mwenyewe nyene kuvumbura runo rukino witwa Yves Fabrice kwa FC Barcelone. Umusore ndabona agerageza gusetinga abashobora kumufasha kuzibiri no kufra. Asize ku ruhome abasore batatu bonyene bagizwe n'uwitwa nimero 2 wa FC Barcelone. Sinzi ko dushobora kumwitwa Joao Cancelo ko nizo nimero agiye kwambara no mugoroba babajije kumwerekana. Yes. Mu gihe ku Burundi ruhande boss agomba gusinda byanse bikunze ndabona tugomba Katurabe boss adatsindwa ariko Yohan Garcia akaba yanse. Pirugonze ku gihome Yohan Garcia nawe ratabara ngaha. Yohan Garcia yanse. Yohan Garcia wo muri Dondori Foot ni muzima pe. Iyo bakubwiye ko umuntu aba ari muzima aba muzima hose. Katurabe umupira uri ahantu hari très dangereux. Umupira hano hari très dangereux kwa FC Barcelone witwa Yves Fabrice agerageza kenyura mu gihe witwa Pau Kubarsi nimero 5 ariwe wapi hari umupira ucisha hanze ushigwa kuri santimetero nkeya cyane, ushigwa kuri santimetero nkeya cyane aho mu kibuga cyagutse cy'umupira w'amaguru twitwa kuri metero 5 na santimetero 20 ariko ngana ntabwo dushobora gushiramo amametero kuko ni kibuga kigizwe n'amasantimetero.
santimetero 150 mu burebure ndetse mu bwaguke ni santimetero 96 n'ibice bitanu. Urumva biba bigoye ko ushobora kuvuga ko ikibuga tugiharurira muri santimetero, muraza kugenda mubitahukirwa. Ni kibuga gishafye nka football, kibuga gifise amapoto, kibuga gifise abagardien, kibuga gifise icitwa amapiyo canke dondori. Ni dondori zikoreshwa zivuye mu binyobwa bitandukanye. Batubwiye ko no musi bahisemo gukoresha idondori zo zisanzwe zipfundikira ibinyobwa biva mu hinguriro rikuru rya Brarudi, kinyobwa Primus. Kumbure ushobora kuba bavuga ati ni kinyobwa tubona ciherezwa n'abantu benshi, ni kinyobwa abantu bakunda, kinyobwa cogira visibility kuri no mukino wacu wa Dondori Foot, ko bakoresha rutu dondori tukinyobwa Primus. Katurabe agati mu kibuga bagerageza gusetinga, gerageza gupanga imikenyero umusore wa FC Barcelone witwa Christophe avuga ati katurabe agati mu kibuga umupira hambande witwa Fede Valverde arahategesha nimero 3 ni Keita Balde, Alejandro Balde. Ako mupira ukaba ugiye kuba wandanye ukino na FC Barcelona. Alejandro Balde wo muri Dondori Foot ariko aranyiyereka kabisa hagati mu kibuga rondeza igitsindo wapi munyezamu ahagaze neza. Thibaut Courtois kuyemo umupira mwiza, kuyemo umupira mwiza witwa Thibaut Courtois, dégage umupira urarengana subizwa mu kibuga n'amaboko. Dégagement umusore wa FC Barcelona witwa Christophe. Jude Bellingham akaba usohoye subizwa mu kibuga na FC Barcelona. Katurabe muri median kina gake umusore bosi mwenyewe Yves Fabrice gerageza gusetinga, gerageza gukora abakinyi biwiwe harimo witwa Eduardo Camavinga, piyo nimero 6 ndetse na piyo 8 turayifata ko ari witwa Fede Valverde kwa Barcelona. Umuhagarikizi avuga ati Barcelona ni kwa Barcelona ni ukina, ona karukino bisaba kwiyumvira cyane, mbuyamba n'urukino rusaba kwiyumvira gose. Ya n'urukino rusaba kwiyumvira, n'urukino rusaba kubuzingene upanga abakinyi, tactique nyinshi cyane. Uru n'urukino rero rukinwa n'abantu babiri bireze kuba bitwa abakinyi gusa, aho budufata ko bafise qualité y'abamenyereza, kuko ugerageje kuraba uburyo aburi tactique, uburyo apanga abakinyi, uburyo ashobora kuvuga ati umupira nyamburi kuri santimetero zike reka nzane Camavinga, kavuga ati nyambara gutera kufura reka nzane kanaka. Biragaragara ko ari urukino rukinwa n'abamenyereza apana abakinyi. Ego ushobora kubura umukinyi mugabo ukabura umetriza mugabo, biragaragara ko uburyo bapanga zino ndondori ari uburyo buri tactique. Gitsindo cha Barcelona, gitsindo cha Barcelona cinjijwe ndacara butsinzi gitsindo umusore nimero 22 kwa Barcelona nako 24 witwa Eric Garcia. Nimero 24 Eric Garcia atsinze igitsindo ca gatatu ca Barcelona. Yes, sindo oya nubundi maze gahunda ukuntu imeze. Ubundi sinakubwiye ko ko byagenda kose kwa Stelle yigwa mu ibarabara ariko hagera ku mugoroba bigataha mu rupangu kwa nyeneye. Ko bimeze. Niko bimeze. Turabe umupira usubizwa kwande. Sinzi igomba gutaha uno munsi. Byanse bikunze. Byase bikunze insinzi igomba gutaha. Tsindo 3-2 kuri kote ya Christophe. Umupira uri hagati mu kibuga kubashitse bacerewe, turabibutsa ko ari ni modokari zisanzwe zirerura bano bakinyi mubona bariko barakoresha mu kibuga. Iyi ni modokari yareruye abakinyi ba Real de Madrid. Iyi ni kwa Stelle nziza inyuma ya iri muri parking. Iyi nayo ni modokari ibisi ndende yajireruye abakinyi ba FC Barcelona abamubona ngaha mu kibuga. Ku bantu muje mucerewe rero kugenda mumenya musobanukirwa akantu kamwe ku kandi. Yes, birumvikana hano rego tubonye kufra nako corner ya
kipe ya Real Madrid bakaba bariko barategura turabe agerageza abadefansere gupanga tegura abadefansere hariya gerageza gupanga abasore bagera kuri babiri asize ko uwitwa nimero 2 Real Madrid yapanze abadefansere bagomba kumufasha gutera imitwe. Ndabonamo abadefansere bagizwe n'uwitwa Eder Militao, ndabona kandi bagizwe n'uwitwa Ferland Mendy we n'ubita Tony Rudiger. Katurabe kumbure kwaho ako no ku ruhande rwa FC Barcelona bakaba bariko barapanga abadefansere neza cyane kabisa. Katurabe ko ashobora kugombora igitsindo ca gatatu musore Panga mu rukino Yves Fabrice akiri muto cyane mu myaka 18. Katurabugiye gutera ino corner musore nimero 9 Kylian Mbappe. Kylian ariko yahora mu mvune. Katurabe duza umupira wapi kabisa bavuga ati wapi kabisa ko nabwo igenze neza rero umupira ni wo guterekwa imbere y'igori rya Yohan Garcia. Avuga ati biranse tereka nsubiza abasore banje mu bibanza byabo cyane. Tubibutsa ko turi mu gice cya kabiri cy'urukino. Igice cya mbere cyamaze iminota 45 ni nayo minota izwi n'amategeko. Inako iminota 35 murakoze cyane Penien. Minota 35 y'igice cya mbere mu bizwi n'amategeko, ndetse mita ko dusanzwe tuzi ko muri football baruka iminota igera kuri 15, ariko ngasi ko bimeze baruka iminota 10. Nyuma y'iminota 10 bakagaruka bagakina igice cya kabiri. Tubibutsa ko rero ni igice cya kabiri mbuyamba kiriko kiraba. Mu gice cya kabiri hamaze kubonekamo igitsindo kimwe cha FC Barcelona. Birumvikana ko dusize ko byose hamwe ni bitatu kuri bibiri, ibitsindo 3 kuri 2, bitatu bya Barcelona kuri 2 bya Real Madrid. Kuri 2 bose yatanguje uru rukino bamaze kumubirindura 2. Ubwo reka turabe twabonye ashobora kugira remontada. Ubona ko yarateye inshuti nziza cyane ariko umuzamu nabonye afise utuntu abayibikiye boss. Utuntu abayibikiye ni watanguje ibi bintu. Ibintu yarabitanguje nyuma yo kubitanguza bishyira no mu bitabo cyane. Yaravuga ati si igitabo kinini yaciye impapuro zirenga 30 asigura Rwandije y'uru rukino. Jewe nizigira yuko uru rukino ruzogera kure kuko apari y'ivyo ngira wabonye ko ari siporo ya nyayo kuko bahejeje igice cya mbere ubona ko ku mpande zose baratomwa pe. Babizi yashu ntawo kwibagira siporo y'amavi bariko barakora. Ubwo urabona ko ni muvuma nini ya mu by'ukuri. Abantu benshi bari kwibaza ngo urukino nk'uru ko muvuga ko rwazanywe n'abana canke rukinwa n'abana kubera ikiriko rukina abantu bakuze. Ni gahunda rero bashimye gutanguza ku mugaragaro, tangujwe n'abamenyereza, ariko bakakwibutsa ko ari urukino cyane cyane rukundwa n'abana bakiri bato, abo ku mashuri abagiye biga mu ntara zigiye zitandukanye bayoboka ino mikino bararukinye. Bakanakwibutsa ko mu gihe urukino ruriko rurakina abana batujuje imyaka 18 nituba twemerewe gukoresha utudondori tw'ikinyobwa cambiye. Nk'uburamuno ubu turiko dukoresha ikinyobwa Primus. Yaba hariko bakina abana tubaca dukoresha ikindi kinyobwa c'Fanta kitambiye, kuko tuba turenza amategeko igihugu kitubwira canke amategeko agenga runo rukino. Ibyo turabi no kufra ya Real Madrid, ariko umupira ujya gusubizwa mu kibuga. Umupira no gusubizwa mu kibuga na equipe ya amaboko equipe ya Real Madrid kuko aba defenseur ba FC Barcelona bawukozeko. Uyamba urabona ko ariyo n'abafatanya bikorwa. Igice cya kabiri ubona ko abafatanya bikorwa ni benshi cyane. Turafise Coca-Cola, turi kumwe na Coca-Cola ari heje gutera turafise hamwe ryambika abantu Adidas, turafise Visite Burundi, turafise Canal Plus ngaha, turafise Canal Plus, ariko kandi turafise Passport DSTV kumashusho meza cyane, turafise Binance, ariko kandi turafise na Tesla. Ubwo birumvikana yuko aba bose n'abantu bashigikiye runo rukino rushasha, ariko kandi hariho na 1xBet. Turashaka ko abantu bagomba kuba bapariya bakoresheje 1xBet. Turashaka mbuyamba nko kwindi evenema hari handitse Adidas hazobe handitse nka CRDB, hari handitse Binance hazobe handitse nka Bankobu, hari handitse Canal Plus hazobe handitse nka societe kanaka nka Superbat,
je nibaza yuko inyuma y'uru rukino Juste aratubwira ikijambere ndavuga umuyobozi w'uru rukino cyumviro ciwaho cavuye bamaze kubatubwira ariko kandi araza kutubwira niki yifuza muri rukino aho yifuza ko rugera umupira wisoreye umusore wa Barcelone umusore wa FC Barcelone Christopher babaye cyane kubera umupira ugiye hanze pira no gusubizwa mu kibuga na boss ntabwo mushobora kuvuga boss mu izina urumva kirazira kuvuga boss mu izina niko bimeze bavuga mu izina ko bamaze kumutsindana byo nabyo si jewe sije nabikoze katurabe yo gusubiza umupira mu kibuga n'amaboko akoresheje akadondori nimero 22 nako ni hagati mu kibuga kuvuga ngo akadondori kavuye kigihenze kakagwa ku kandi ku adversaire wowe utakaje possession de la balle nk'uwo mupira urabona ko equipe ya Christopher gitsindo cha Barcelone golazo gitsindo cha Barcelone gitsindo cha kana cha FC Barcelone gitsinzwe na nimero 10 akadondori nimero 10 musore natampemukira Lamine yamarateretsemo igitsindo akadondori cy'agasuzugura umupira ugiye uratembagara kurutwa niba cyangwa kutwa bamukuyemo ahubwo ndabira ko kurutwa batamuhinduye niwe akiriyo Sergio Mesre ubu tuvugana rero n'ibitsindo 4 kuri 2 bya Barcelone boss amaze gutsindwa 4 boss atsindwa rero sinzi bitsindo 4 byatsinzwe ndamubonye no bwa mbere kabisa bitsindo 4 byatsinzwe n'uwitwa Robert Lewandowski Gire Olivier Kunde ko je ntangoye kugira ubwoba arbitre yatanguje inyuma yo turabe ntangoye kuraba ingene kwitsindisha nese boss ubu abantu ntibatangura kugira amakenga yuko ibi bintu yabizanye gahunda yabitanguje acazana umuntu amurusha upira rero en possession de la balle ni FC Barcelona Christopher yiyoboye ku bitsindo 4 vyiwe afise tactique z'amakufra meza cyane katurabe gati mu kibuga atora kadondori nimero 6 ni Kamavinga kandi gerageza kurondeza kwa Real de Madrid yego imbere gato ubona ko ari batanguranwa karasugereza cyane izamu ntiyumvira kenshi ico agomba gukora kagerageza gusugereza izamu rya Joan Garcia wapi wabonye ingene bigenze yiyumvira ati aba defenseur bantabara ndabakura he nina jayo acatera kuko ntabwo bahagarika ntibahagarika sinzi ko bibonye muri football baravuga ati ku fratere kanga umupira ndaguhurusha gugutera ariko muvandi baravuga ati hano aba defenseur ndabakura he kuko ni waba deplace ibi bintu rero umukino ngo nzowika kibazo ni navyo navuze ko uzi runo rukino nta equipe yo kunanira kumenyereza naho yo bari yari to Madrid urabona yuko mu mutwe ugomba kuba uzi ngene ugomba guhagarika aya mapiyo soi-disant des joueurs kugira ngo donc ntutsindwe umupira urenganye yo gusubizwa mu kibuga na Thibaut Courtois ugiye gusubizwa mu rukino na Thibaut Courtois gerageza uburyo bwiza cyane kandi bari en possession de la balle birumvikana Real de Madrid en possession de la balle katurabe mbuyamba ibitsindo 4 ni byinshi cyane ubona ko ibitsindo 4 ntabwo ari byinshi ni kare bangomboye 2 muvandimwe ndiko ndatwenga ibitsindo 4 wabitsinze Real Madrid umupira ukaburi mu murongo kandi mu murongo muri football nako muri dondori ni mu kibuga ubu munyereza dushobora kumwita Alvaro mu biyaga nko muri basket umupira wa buri hanze dushobora kumwita Albeola kabisa no menyereza wa Real de Madrid tukaba turi kumwe rero hano n'umwe mu bafana bakomeye b'urunani urunani BBC nawe akaba yishikiye hano kuraba ingene bimeze kuraba uko muri dondori foot biba bimeze mu kurindira ko muri basket bazotwibuka ubwo reka tuzwe turirabira dondori nta kibazo na kimwe kabisa ubona byose bimeze neza umupira en possession de la balle no kuvuga ngo ni Christophe nabwira ati muhaguruka hagurutsa abafana akavuga ati haguruka ngo mansinde boss Christophe ati kufra nzita cyane ariko umutambiko w'izamu kaba ari utabaye
bose bari bamukubise 5-2 rero sinzi impamvu ndanabivuze ariko haburamwo kimwe kugira bibe 5-2 ko yari niyamba yabiri iyo skoro ntuyibuka se uretse no muri dondori futu niyamba yabiri iyo Real Madrid katurabe gerageza gusugereza arondera igitsindo cya gatanu sore wa Barcelona bamwita Christophe geze imbere gake kwa Real Madrid Christophe akaba ari possession kwa Real Madrid yegereza piyo ya Fede Valverde nimero 8 nubundi akaba ari we ari en possession de la part turabe bako bagerageza gukenyurana uburyo bwose bwo muzibira ariko byanse byananiranye awurenza hanze tension umuvandimwe n'ubwo atsinzwe boss tactique zo kuzibira ni mubi cyane kuri ko Frane we yabuze abadefenseur n'aba escrow ba Rudiga afise bamuboshe ku kuguru boss azi kuzibira cyane ni mubi cyane rabo ubwo rero iminota iragenda yegera imbere byanse bikonze harabura iminota nka 10 canke se itanashika ubwo reka turabe ingene biri bugende buyamba asigaye iminota 10 asigaye iminota 10 asigaye iminota 10 reka turabe uko biza kuba bigenda iminota myinshi rero tout est possible iminota 10 ni myinshi cyane ariko hagasigara iminota 5 tuhamagara mucomanyo kereza iriya brochette twapinze muvandi ubundi ntiharagera katurindire turabitsindo turabigombora wapi rero akaba kinyi nabi cyane umuvandimwe ariko akaba agiye muri iyi ni penalty ya Real de Madrid ya FC Barcelona penalty ya FC Barcelona hapo 5-2 birakunda iki ni igitsiro cya gatanu ngana kibona kwa Barcelona 5-2 katurabe icumuhagarikiza ashobora gufasha ngaha yamaze gufata decision kiretse bagiye kuraba VAR abakinyi ntibavyumva ntabwo bariko barahuza no arbitre niwe bumviriza ntibariko barahuza abakinyi mbuyamba tubasohore muri match umuhagarikiza avuga ati mushire penalty ngaho itere penalty ya Barcelona ako penalty yibi bintu ngirira ariko arondera umukinyi ashobora kuyitera aramubuze umukinyi arondera ako nukurondera Rafinha ni wataratsinda karondera umukinyi ashobora gutera penalty kwa Barcelona nukuraba Rafinha ni wataratsinda muri rukino katurabe ko bimeze nukuraba azanye Pedri nimero 8 Piyo nimero 8 ni girite penalty Piyo nimero 8 ni Pedri katurabe Pedri igitsindo bitsindo bitanu vya Barcelona kuri 2 vyande vya Real de Madrid minota asigaye minota 8 sawa kabisa asigaye minota 8 ibitsindo bitanu vya Barcelona ibitsindo bitanu vya Barcelona kuri 2 vya Real de Madrid tugende turaba uko bimeze umupira bawushira kuri centre bawushira hagati na hagati umupira bawushira hagati na hagati barabe uko bimeze shana utangura kwizera ko namaze gutsinda ntiwoburankeza muvandimwe aha match kabisa wayitsinze katuraba ariko gerageza kwegera imbere nyuma ya zeri irakora n'inyuma ya zeri irakora papa kumana icizere nta kidashoboka mbuyamba nta kintu kidashoboka ni kufra nziza cyane rero igiye gutegwa na Valverde ntaravayo undi nta mprasema bakoze ubwo ako nakazi reka abadefenseur reka turabe uko bimeze abadefenseur ni nimero 2 mu defenseur abona arona remplacement zakozwe muzameze neza papa remplacement kwa FC Barcelona witwa Robert Lewandowski yasohotse yinjiza nimero 7 ni Ferran Torres umupira uja hanze ugiye gusubizwa mu kibuga ni Piyo Dondori ugiye gusubizwa mu kibuga n'uwitwa Yves Fabrice hariya ko wewe aporo kutambwiye wewe mwakita kadondori hari iwanyu ko biri gupfa kabisa ibintu biri gupfa kwa Real Madrid twe twaka kaboro twakita akavugirije akavugirije twe twakita dondori ariko kaba kavuga icupa rishasha rije hariya kuntu bugura gaca kavuga
sawa sawa Mbuyamba. Mm. Mbuyamba dusabe Yo. match natwe turi babiri jewe na wewe nko mu ndwiza ako je nakinisha ifana ukinisha ifana nakinisha ifana ariko birebe gukinisha Pio Zidasa je nakinisha ifana canke nkakina ndi nka Real aka kabuga nta kuntu togakinisha uri nibirenge umupira wa original ariko kiretse baturondera akaja hejuru bisaba ko je mfukama oya biba bigoye muvandimwe abantu bashobora kiretse mu kwibaza gitsindo ngo ca gatandatu ariko biranse abantu bashobora kwibaza ariko Mbuyamba itsinda bitandatu ni vyinshi ndagusavye cyari muvandimwe cya wa gatandatu ugabanye bitandatu ni vyinshi kipe bashaka kuyita Tarasisi kwita Tarasisi Real Madrid bashaka kuyibatiza uyite Tarasisi Mbuyamba abantu benshi umwana wa bashobora gatanu hari kwibaza wanyu ngo bamwita ngo iki umwana wa gatandatu umwana wa gatanu bamwita Gwasa umwana wa gatanu twe hari iwacu twamwita Nyambuga Nyambuga hari iwanyu mwingene bimeze urakoze cyane Mbuyamba ubu kugeza ubu nyene rero boss yitwa Nyambuga uri wa kera cyane ndavyemera Nyambuga hano kubabwira ko uburyo runo rukino rukinwa mu buryo wongere bubiri wibutsa abafatanya bikorwa muvandimwe wongere ubibutse n'uburyo runo rukino rukinwa mu buryo bubiri ari uburyo bwo kumeza atable uburyo buri hejuru cyo gukina muhagaze ego akaba n'uburyo mushobora gukina nk'uko bariko barakina ushobora kwibaza ngo ntago toshobora kubera baguma bagenda bahindukira ariko hari uburyo mushobora kurukinira ku meza muhagaze Mbuyamba yes niyo match tuzokina izokurikira nije nawe uritegura niyo tuzoyikina je na wewe hama twabibutsa ko turi kumwe n'abafatanyabikorwa batandukanye turi kumwe na Masamirizi turi kumwe na Black FM turi kumwe na PG Classic FM turi kumwe na Iteka FM turi kumwe n'Iteka turi kumwe na Radio Nderagakura yes turi kumwe n'aba influencer bagiye batandukanye harimo Petit Frere w'umuvugizi wino shira hamwe mu Burundi umuhinyanyuzi gitsindo ca Real de Madrid gitsindo ca Real de Madrid nakubwiye ko bibaye bingahe 3-5 byose biracyashoboka Mbuyamba 5-3 izo skoro zose ndazibuka byose biracyashoboka hariya muri Espagne hari ukuntu byagenda mwene uko 5-3 byose biracyashoboka Mbuyamba iyi match nshobora kuyegariza ibitsindo 5 vya FC Barcelona kuri 3 bya Real de Madrid minota isigaye kugira ngo numve namba ngira ubwoba ndabugire nyene hasigaye minota 3 rero minota 3 dushimira abantu bari hano nabo n'ababosi bakuru n'abapartenaire ubwo turi kumwe turi kandi mu kabare muri Morena ndabona abantu bambaye ibintu vya rouge ubwo mu batume ibintu byo kunywa ariko kandi hano bambwiye ati hari mucoma wa mugabo we agukatira inyama nugira ngo ni wa wundi impene yigeze kuyica oya da bo nibo bayishe hanyuma bayishira ku ntuzeye hari umucoma impene yishe hari umucoma impene yishe hari impene yigeze kwica umuntu abaga akabona ntabwo bakora ngaha rero Real Madrid iragerageza amayeri yose irabe ko yogombora ano mayeri y'uno mugabo turabe ano mayeri y'uno mugabo wa Real de Madrid uko bimeze none se ko takuringa break bagira kandi numva hano hantu hashushe uzi n'ikintu cyabaye kwa Real de Madrid kwa Barcelona yakoze impinduka kuramo Lewandowski ashiramo Ferran kwa Real Madrid bose yabakuriyemo rimwe abadefenseur bavuyemo bose ndabona uwitwa Antonio Rudiger yasohotse ndabona nimero 3 na 23 ni Ferland Mendy yasohotse ndabona na Carvajal yavuyemwo ndabona na David Alaba yavuyemo remplacement 5 zakoze zose kwa Real Madrid kaba zakonze rero umupira no gusubizwa mu kibuga na kipe ya Christophe vuga ngo ariko arakinisha amapiyo canke eswadiza joueur ba FC Barcelona sindo bini 5-3 muri dondori bikomeje kugaragara ko ari nko muri football sigaye minota mike Mbuyamba hasigaye umunota umwe n'amasegonda kugira ngo tumenye muhagarikiza arongera iminota ingahe nta minota yongera hano hari yatakaye nta minota yatakaye katurabe ibitsindo ni kiretse yindi yo gupanga amakoroneri na visite Burundi turi kumwe na Amazon turi kumwe n'abavandimwe rero hano bagiye batandukanye kumwe n'umufana akomeye cyane w'urunani wamubonye amarangi wamubonye namubonye cyane uramwibuka kuri Game 7 uramwibuka cyane gose Game 7 ingene yatashe sinamenye ikintu na kimwe aho yinjiranye se yasohokanye ngo batashe bunamye ariko ushobora kugenda
nk'abavuye kuragirira narume papa umuhagarikizi avuga ngo nteretse ku minota ibiri y'inyongera ateretse ku minota ibiri y'inyongera kugira Minota ibiri arabe y'inyongera. amaze kubibona arbitre ko nabashigikiye boss ako nahumure boss naho yotsindwa ntabura uko Turabe araraba boss. nyene yigenza Yves Fabrice nyene kuzana urukino umukino ashobora kuwutakaza kuri ransema officiel. akaba akoze ikosa rero yamubwiye ati urankorera ku mukinyi wewe ubundi mbuyamba iyo wavumbuye nk'urukino kanaka nka boss ngaha mbona mwenyewe kuri ransema officiel ari we waje kwerekana urwo rukino ugaca utsindwa yego uko karoni kaba gasa neza. Katurabe kumbure shobora kuronka igitsindo ca kane. Wapi Garcia Yohana ari kuramo wapi Yohana Garcia aravyanka ni corner citwa corner kick. Corner rero cyo kuba ari umupira w'umutekano amahirwe yandi yo kugabanya ibitsindo yatsinzwe. Katurabe karagerageza gusetinga bagerageza guhagarika abakinyi biwe. Ndabona abakinyi harimwo nimero 2 kwa Barcelona. Yes. Ndabona kwa Real de Madrid nimero 2 kandi Daniel Carvajal. Katurabe ko bishobora kugenda. Sora agiye gutera corner kwa Real de Madrid ni nimero 6 ni Eduardo Camavinga. Katurabe Camavinga umupira utera hejuru. Camavinga kuva ryari Camavinga birase ko ashobora guha abagenzi we bashire ku mitwe. Sigaye umunota umwe. Sigaye umunota umwe. Tanakwiye na masegonda. Sigaye umunota umwe kugira ngo dushobore kurangiza runo rukino. Urukino rukinwa iminota 70 35 igice ca mbere 35 ikindi gice. Urukino rukinwa n'abakinyi babiri bafise mentalite cyanye bafise tactique zo kumenyereza kuko ugerageje kuraba buryo bimura utudondori ugerageje kuraba buryo batembeza umupira biragaragaza ko haba harimo imikenyero myinshi mbuyamba. N'urukino kandi rukinishwa dondori nkuko ari dondori foot. Yes. Cyitwa dondori udupfunikizo tw'ibinyobwa bigiye bitandukanye. Abantu yitwa dondori foot bakoresha amaboko bagatira kadondori bakarondera kaya gapira gatoya cyane ka football. Abantu bakomeze kuvyumva ko ari lancement officiel. Umuhagarikizi avuga ngo urukino rurarangiye. It's over urukino rukaba rurangiye kutsinzi ya FC Barcelona ibitsindo 5-3. Ibitsindo 5-3. Ibitsindo 5-3 kwa Barcelona. Urukino rukaba rurangiye. Urukino rurarangiye. Tubashimire cyane abantu mwakwirikiranye urukundo kuva ku ntango kugeza aho rurangiriye. N'ubundi birangiye bigaragaye yuko Real Madrid muri no minsi atari heza. Baratsinzwe ibitsindo 5-3. Nuko rero muri Dondori Foot tubaha ikaze abantu mushitse ubunyene. Tunashimire cyane abantu baciye ngaha harimwo boss mwene Morena City hano mu Nyakabiga. Tumushimire cyane vyimba mutima kuba yari yumviriye kuduha kino kibanza kugira tugikoreremwo bino bikorwa. Ariko kandi dushimire Deje hariya mu bushikiranganje bw'inkino nawe yaciye ngaha mu kanya gaheze. Ariko kandi twongere tunashimire mwebwe mwese muri ngaha nk'abamenyesha makuru. Douglas Mishemishe hariya yaje. Ariko kandi hariya hariho uwo bita Bizos Ndongozi mzee wa yare n'umufana wa Paris Saint-Germain. Kumbure ejo nawe nibazoba ari ngaha Paris Saint-Germain iri kirahura na OM muri Dondori Foot. Tunashimire cyane Fili wa ukweli uno ashobora kuba umuambasaderi wacu hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko ni asanzwe aba. Tumushimire cyane kuba yashitse muri kino kibanza nawe araba Dondori Foot ingene imeze. Nuko rero murabona yuko amazi yazindutse ageze kure. Dushimire abamenyesha makuru bacu. Apologize kuva kuri Black FM ariko kandi na Mbuyamba hariya yavuye muri PJ Classic FM ko badushikirije neza urukino. Niwe baguma bavuga bati Rafinha no munsi wapi. Hariya musanzwe mubizi nk'abakina PlayStation hari abakinyi usanga bakaze physically mugabo mugeze muri PlayStation n'umuhaye baro ukazubona arayitaye. Dushimira hariya mzee wa Moto Fire Kivodo muri RFM nawe nyene yashitse muri kino kibanza kugira ngo ibintu bigende neza. Turakira témoignage zibiri
canke zitatu kugira ngo bavuge uko babonye runo rukino, hanyuma mu nyuma duhave turangiza kino gikorwa. Hariya reka dusabe Douglas Mishemishe ashike ngaha kugira ngo atange témoignage urukino yaravye igice ca kabiri. Hariya turaza gusaba Patient niyo mukiza nawe yavuye hariya muri BTV Burundi atange témoignage, ariko kandi turaza gusaba umwigeme umwe mu bakinyi basanzwe bakina muri Top Girls nawe nimba ugifatiriwe. Reka hariya dusabe Patient yo mukiza kuva muri BTV ashike ngaha nk'umuntu akunda inkino, muramuzi numeshe makuru muri BTV avuga ibiganiro vy'inkino, nawe atange témoignage ukuntu yabonye runo rukino. Karibu. Murakoze. Je muri make nta byinshi novuga, nabonye urukino ruryoshe nk'izindi, urukino rusaba physique kuko gumara iminota 35, igice cya mbere igice cya kabiri 35 kubw'iminota 70 uri muri cyo bita accroupi, bisaba imyimenyerezo myinshi. Je novuga yuko runo rukino none ashimira bwa mbere na mbere iyo creativity y'umurundi wa mbere abikoze mu mateka y'u Burundi mu gisata cya sport no ku isi yose, gushira runo rukino rwo gukina muri buno buryo. Novuga yuko muri rusangi mbwegeje guheraheza nabonye urukino rwa mbere ruhuza FC Barcelone mu Burundi, Real Madrid mu Burundi, cyasanga amateka kuri FC Barcelone ari ku mpande zose. Murakoze. Tugushimire cyane. Dusabe umwigeme umwe hariya muri Top Girls ashike hano kugira ngo ashobore nawe gutanga témoignage y'ingene urukino. Uyu ni umwe mu bigeme bakina hariya muri Top Girls, murabona uko bicaranye hariya ari bane, nuko basanzwe bakina football. Bigeme kumbure araza kuvuga uko yabonye urukino. Chambere ndabaramukije kandi ndabashimiye cyane kwa muduhaye kano kanya. Numukino mushasha nitwaye tumenyereye kuri benshi, ndazi ni turi bashasha. Numukino utwengeje cyane ndetse kandi urimo nibuhinga bwinshi. Rero turashimiye cyane ku bantu biyumviye kino cyumviro cyo kuzana uyu mukino. Natwe ndazi nk'imbere nitwe dusanga tuko turawukina kuko dusanzwe dukina football, rero nk'ibi ndazi bizotworohera kubimenya cyane. Turabashimiye cyane rero nta byinshi twovuga. Imana ibahezagire. Namwe Imana ibahezagire cyane. Douglas hariya ndabona umenga ibintu ntibiratungana, kandi mu muco w'ikirundi umuntu yariko arihereza ibintu ni bibi ntavuga. Murabizi ko na kera iwacu zomba ngo kirazira ngo kugana indya mu kanwa, ariko reka twitize Kivodo numumesha makuru asanzwe ari cyane mu muziki. Iyi ni evenema nk'izindi, ejo dushobora kuzana umuririmbyi kugurura evenema canke tukajana nawe agiye tugiye mu bibanza bitandukanye. Reka tumuha akanya kumbure arashobora kuba arico yabonye bishobora gusahiriza muri entertainment. Murakoze cyane mwabo kandiga. Ndabona suka najiga ndabaramutse. Nta byinshi novuga kiretse ko niyumvira ikintu kimwe, ariko kandi kirashobora kuba arico kandi ntikibe cy'umugabo nifuza ko cyo baco. Turi mu bihe bimwe bimwe abantu bose bari kwariyumvira ibitandukanye, ariko kandi uru rukino durashobora kuzofasha cyane cyane urwaruka, abantu bafise imyaka guhera ku myaka 10 gushaka ku myaka 40, kuko uravye kumara iminota iyo
washinze ivi ridashika hasi ukayimara hajya kumbure n'abaganga bashobora kudufasha mu gukuza kugira turabe yuko imitsi n'umugongo ugororoka. Ariko kandi nagize icyumviro nako ndakivugana na bagenzi banje hano, iyo aba hariho abandi bantu bazi kunyaruka cyane babonye kino kintu kumbura ikintu turashobora kukamishaho amafaranga, ni kuvuga hakabaho amarobingi menshi kugira tugishikane ahandi hantu, kuko si cyuyu unye yaciyumviriye ariko ni bene gihugu benshi. Bisigura yuko rero abantu nibaza bakavyumva kumbure nyene kwiyumvira uno mugambi, ariko kandi n'abana bacu nabo nyene bashobora kuzohungukiraho, birashobora kuzotuma muri vya biruhuko bajamwo bibafata bakumva neza yuko bafise aho bakwiye kuruhukirira. Rero je nashimye akandi kantu nohereza ko nuko ebana je sinzi byo guhengama kwera, ariko FC Barcelona none nyimba ari ivyo onye no kundonduriga niko bisigaye bimeze, kumbe ni hatari sasa. Ariko rero tubashimiye cyane bavukanyi, mugabo kandi gamuze mwakira ivyumviro vya benshi, hanyuma muze mukuremwo bike bizima kugira ururukiro ntiruze rugume gusaha muri salle, ariko turutware n'ahandi. Nka Dingi ndazi ko anyaruka gose kwandika amaproje, aranyaruka cyane, arabishoboye. Nk'ujya mugabo ujya arabizi, bisiga yuko hano arashobora kuvamwo umukate wiwawe n'uwabana bawe, mugabo kandi n'umukate w'itangazamakuru n'ibinyamakuru bizokwamamaza uru rukino, kandi vyocamo reka je ndavyizere yuko bigiye gucamo, kuko nuko nyene. Nuko rero ndabashimire cyane, niko rukino rwonyene rwa mbere mbonye rutanguye official, mugabo kwa rufise umumenyereza w'umukobwa bambe umuhagarikizi gutya menyereye kuri stade hariya, mugabo hano kenshi bakunda gushiraho abagabo aba MC. Ubukurikira muze mushiremo n'umukobwa azadufashe kugira tworoherwe. Ndabashimiye cyane, merci. Nuko nibyo burya ba arbitre babigeme niburaya babazanye bateba, no ngaha iwacu baje mwihiganwa bateba, sabatanguranye na football, ariko urabona ko muri Dondoli foot lancement officiel urukino rwa mbere umuhagarikizi ari umwigeme, ari nawe ashobora no kwigisha abandi ingene bazohagarikira. Nuko rero amazi yazindutse ageze kure. Douglas Mishemishare yavuze ati jewe nukuri nzi kubaza ibibazo abandi bantu, ati mugabo kuvuga imbere y'abantu ati si kenshi. Kubw'ivyo rero sinzi ko tworaba umufana umwe hama Yves ace ashikiriza ijambo ryo kugara. Sinzi ko wogira icyo dushikirije nk'umuntu yaravye urukino ingene gwifashe. Nta mufana n'umwe ngaho umuntu yaravye urukino ingene gwifashe ashobora kugira icyo ashikirije. Hari umwe ngaha avuga ati niho yibereye. Twebwe ibintu kungene twabibonye abantu barashoboye, tuko turihweza mu minsi iri imbere n'abandi inkino zimwe zimwe zitandukanye bagiye buke buke, kandi buke buke nibwo rugendo. Ariko cyo no basaba nuko bandanya bashiyamwe inguvu kugira barabe nabo yuko bozimenyekanisha no makungu bakura indege nk'abandi. Nico saba nuko bogumana inguvu, kuraje namwe menyesha makuru mubandanye bamenyekanisha, mubashiremwo mubaha inguvu kugira babandanya mwete. Turabona mu myaka iri imbere yuko n'igihugu gishobora kumenyekana bivuye ku mvo z'abantu. Murakoze cyane. Tugushimire cyane nk'umufana kwijambo ushikirije. Dusabe rero mwene kwiyumvira urukino Yves Fabrice Havugiyaremye ashike ngaho imbere, niwe ariko aranakina no ku ruhande rwa Real Madrid kugira ngo agire icyo ashikirije, ariko kandi anasozera runo rubanza guno musi. Tugira amahoro n'inkino mu gihugu cyacu Burundi. Ubwa mbere na mbere mbanje gufata kano kanya kugira ndabakengurukire mwe mwashoboye gushika ngaha, kuko iyo hataba mwebwe twari gusanga turiko tuba nk'abariko baratamba birorera, navyo murumva ntibiryoshe. Je ndibuka ko tugitegura iyi lancement
rimwe twaravuga ati ni ibintu umenga birasuzuguritse kubona agafundikizo utumira umuntu akuze ngo aze kuraba agafundikizo wamenga ni ibintu bisuzuguritse, ariko nari ndabizi ko hashobora kuba abarundi b'umutima umwe canke babiri, abantu bamaze kuba babiri ikintu kiba cyamaze gukunda. Rero mugabo nubwo mwashitse ukamenga agafundikizo kiri gisuzuguritse kuko mu bushakashatsi bwakozwe basanze aya maje de divertissement basanze ari amaje meza atuma abantu bikura ama stress. Niyo mpamvu mukunda kubibona no mu ma equipe akomeye nk'izi za Barcelona, za Real, za Man City, bama bafise amaje de divertissement ku ruhande bavuye gukina canke muri myanya ariko barakina bashobora kuza barakina. Nuvuga ni ibintu vyiza cyane bifasha. Je kwiyumvira iki cyumviro nari narakinya nkiri umwana aho mvuka mu ntara ya Gitega, gituma n'izina gitwa ngo ni dondori ifutu kuba bivuye mu kadondori, ni kuvuga na mazina twatazira ubu bufundikizo. Rero kubera nakunda umupira w'amaguru, hari igihe ushitse muhira wiyumvira ingene woguma uryoherwa muri rwa rukino ukunda, hama sanga nyene inspiration yaraje muko nyene nkiri umwana nza ndapratika n'ubufundikizo, mbona burashobora gukuramwo je ndahamagara abandi bana tubana ku ruhande barakina, mbona birabigenda neza, mugabo twakina mu bintu vy'igifuri bitari bisa neza. Rero maze gukurana naravuze ati umukino reka niyumvire ndagene no ugarukana, cette fois ndawugarukana ufise amategeko. Rero maze kuvyumvira naricaye imyaka 2 ndakompoza amategeko, ndaraba kugira amategeko ashobora kuzotuma haba imikenyuro muri runo rukino. Hama ndagenda muri ministère ya jeunesse sport ndabiba propose, ndabwira ati ibintu nasanze bishobora kuvamwo urukino kandi urukino rushobora gukinwa n'abantu bakuze. Hama baragize amanalize yabo basanga birashoboka n'ivyo yoba nka sport kubera irimo amavuma yo gusutama uhaguruka usutama uhaguruka. Rero bacha barabwira ati genda uyivigarize uyishire mu bantu, hama abantu batangura kwimenyera bakine komsa tuzaheza tuyagreye comme sport. Kandi n'ikindi kintu kibirya niho twace dusanga turagira amatohoza, twasanze ari umukino utarasokanura hamwe meme kwisi yose, kuko n'abazungu ngo bakinye ngo ubu bufundikizo babikinye mu buryo bw'igifuri nuko ntivigeze bija habona. Rero cyo kurija numva ari intambwe nziza ishobora gutuma meme n'abazungu ko bashobora kuvuga ati reka natwe dukine nk'abarundi, komsa bigaca bisanga natwe biratudugije visibilité cyane cyane n'izina ku gihugu cyacu cy'u Burundi. Hama kandi naho numva ngo njye bifonze mbwa murabona ko uwitwa ko ari umukinya sanzwe ashobora gutsinda umufondateri, cyo gituma uwo ari wese yo kwifuza gukina yumve ko bishoboka, yumve ko ari ibintu bitagoye. Ntibisigura ngo nuwawufonze gusa ngo niwashobora gutsinda, meme udafise experience cyane muri no mukino arashobora kwiga amatactique hama agashobora gutsinda n'umumeyere. Hama je nubaza ko norangiriza ngande bakengurukira cyane cyane nkengurukira mu bosi wa Wimorena City, kuko je nazungurutse ahantu henshi bingora kuronka ikibanza cyo kuzogiramo lancement nkuko ministere yari yarabisavye yuko jeno yishira habona. Urumva kagira ikintu gikomeye cyane kuko yonsavye uburyo sironka uburyo bwo kumurino sare, mugabo yumva ko ndamushimiye bimwe bivuye ku mutima, nanje ntihagira ico nohezagirwa ngira mu nyuma nzosubira ndamurondere ndamubwira ati waramfashije cyane kugira iki gikorwa gishobore gusohoka. Hama ndabashimire kandi mwese mwashoboye gushika ngaha, ndabwira ati Imana ibahezagire kuri kino gikorwa kiza mu nkoreye kuza kunshigikira kugira mubane nanje muri ibi bintu nabona umengana birasuzuguritse, ariko mu bihaye valeur kwa muri ngaha aho bizoca hose bizoboneka ko bifise valeur kubera mwaje kuvyitabira. Ndabakengurukiye cyane, ndakengurukiye na pare cyane pare yemeye avuga ati je nzoba pare wije nahitazwi umenga nyene ni ibintu bisuzuguritse, ndeme kuba pare wayo kugira ntangure kuyiha visibilité nk'iryo nayo n'indi teka yantera irengeje cyane. Ndamukengurukiye gose, ndakengurukiye abo twateguranye umarubitre wo twakinanye tumaranye umwaka urenga, ndamwigisha dutegurana, mugabo ndamwibutsa yuko nawe mu bwana ari yakwiriye Igitega nawe umukino yarawuciyeko, nimona afise experience ingana gutya, arafise experience kuko awumazamo igihe kininiya. Ndikuvuga ari mu gwaruka gwari nyuma yiwanje nashoboye bisa nkuko narambuye ko je maze kuja mu mashuri ni Bujumbura we rasigaye Igitega, hama barapratikora ko afise experience quand même, ni vyiza cyane. Rero ndabakengurukire mwese, murakoze cyane, sinobicisha amajambo, tugira amahoro, murakoze cyane.